Welcome everybody kuri channel yacu. Channel ni Bujahit. It's me host Mishu Miracle. Nongenda guhikaze wewe ugishika ubwa mbere kwino channel yacu uje gusanga abantu baba bakuri ibihumbi 45 bari kwaja muri 46 badukurikira ndabashimire cyane muri abantu bumutima. Uno musi ndi kumwe na the big boss, the big manager, warawe sundi ni Paulin, Bizimana Paulin. Muramuzi mwe? Paulin ndaguhaye umwiriwe. Mwiriwe neza. Umeze neza? Nashimira Imana. Sese uwo biragoye kukubaza ko somehow boss, somehow muririmbyi, somehow DJ, sasa we biravanze. Multifonction. Kora vyose. Tugiye duhagare cyane ku uheruka kwinjira muri career y'umuziki. Career y'umuziki ntiyoroshe. Kwinjiramo ku myaka yawe gapola. Ubwo si ibintu bigoye gane. Naratevye cyane canke wari watevye. Oya ni ibintu nashatse gukora kuva kera cyane gose, nimba nabaye mu DJ nukuvuga yuko namye ni interesa ku bintu by'umuziki kuva kera cyane gose. Yego. Hanyuma ndavye niveau umuziki w'u Burundi ugezeho nashatse yuko mu gufasha nanje ku boostinga gatonya kugira ngo ndabe ko hari cyo numara nanje kugira ngo umuziki wacu ushobore gushika kure kurusha. Yego. Winjiye muzananye n'amafaranga mbega hari cyo bizokungura umuziki w'u Burundi kuba wewe winjiye nka Paulin en plus na kanote hejuru. Nibaza yuko sinibaza ko umuntu yoshira amahera imbere naho bitokwinjiza amahera canke iki, nibaza yuko ejo na hirya yejo abantu bazovuga bati hari umuntu yafashije ikintu, ni juste kubera ico cyonyene. Yego. Mbega kuberiki muziki yawe yose hama harimo akantu kaka étranger. I mean genre muziki uri kurashaka kwinjizamo cyane abo hanze wayo. Ego ni kugira ngo ni muri ya ntumbero nyene navuze yuko shaka ku muziki wacu utaguma mu Burundi gusa, urenga imbibe ahantu hose ugende fikazoshika ugasanga tuzanye umushinwa canke aho tuzoshaka gushika hose bakarimba n'abarundi kugira ngo umuziki wacu ushobore gushika ahantu hose. Je byonshimisha. Yego. Tik 2018 urinjiye mu bintu bya evenementiel, uzanye ikintu bita Crystal Event. Ntiturabona ntuze yawe yagize flop. Event yawe organize yabaye flop kubera iki? Abone gushimira Imana. Wibaza yuko ukoresha iki? Uruzuza ibarabara, urumwe uzuza beach nini ya cyane, ubigenza gute n'ijya ibanga? Nibaza nuko mfise na team ikomeye kandi igerageza kunkurikira mu byo nkora ikantahura neza exactement icyo mbashaka. Nibaza ko no kuba narabaye hanze narabonye ingene babigira ingene babikora nashoboye kubikora no hanze, nibaza ko bimfasha mu gushobora kuorganiza ibyo ngaha mu Burundi. Yego. Biravuga cyane yuko Paulin ngo mubonye ikintu cyanditse ko Crystal Event ni ibintu by'akanoti gatubutse. I mean wa muntu wo mu Kamenge, wa muntu wari mu Kinama uzomwibuka ryari ga Paulin? Biko biraza vuba cyane gose. Tubone concert ya ari 2000 francs. Yego pourquoi pas. Nawe urabitwenze Paulin nawe navyotse. Oya ni kwera ubu unye turashaka gukora amanje ma evenement nka ruguru. Umunsi twaronse novuga nka appui ikwiye, twaronka ama sponsor akwiye bamwe bemera gusponsoriza nka ruguru kujya baradu sponsoriza tujya muri rally canke iki kubera iki tutokora ni kubuntu. Yego. Paulin urumwe uri marié kandi umanaging ikintu gikomeye cyane nka boîte. Est-ce que boîte urazi ibintu berayo? Est-ce que ntihora ubatante? No bibutsa kwanza ko ibintu byo muri boîte ndabikoze kuva muri 2000, donc ni ibintu menyereye cyane gose. Tentation sinzi nibaza ko ivyo nyene nabirenze ko imyaka ari myinshi cyane nkoze muri boîte, vraiment sibona ikintu cyo kikinkanga muri boîte. Ikintu isokreyo nyene utegeza kumenya ukora muri boîte apana nyeneyo no kubakozi bose namanda babwira ni nuko ikintu cyose cyabereye muri boîte iyo ufashe ugasohoka ubisiga inyuma biherera hajya nyene ntibisohoka canke nta yindi interufise yo kubisohora canke ungendera uvuga ivyo wabonye ibintu nk'ivyo onye. Nicyo bitumira ivy'amatantazo canke ibiki nibikiho.
hariho imyidogo myinshi cyane kuri boîte yawe yuko ku muryango muraraba ingene umuntu yambaye muraraba ngo mutazi umufuko wiwe baridogera cyane umubouncer wawe ubivuga kwikiga Paulin kuko ni ibintu bivugwa cyane ngahamwe mwese murabizi yuko no muhira iwawe iyo ubwiye umukozi uti ntihagire umuntu yinjira utambwiye canke uti ndaryamye ntigihagira umuntu amvyura kira ahantu hose harabaho amategeko umuntu akurikiza iyo tuvuze duti ntihagire umuntu yaza yambaye single canke ikabutura canke amakambambiri ni itegeko umuntu aba yatanze kugira ngo ahereze image nziza iwe nicyo ashaka gushikako tukimagine nko muri weekend wewe wasohotse cyangwa umugore n'umugabo basohotse bagiye kwifatira agacupa baraberewe iruhande yawe hakaba yicaye umuntu yambaye amasengle urabona amakabutura n'amakambambiri urabona ko ivyo bintu bitajanye na gatonye semye kugenda ahantu ubona ko ari ha class ukahuba nkuko nanje ndahuba je ntuzombona nambaye amasengle cyangwa ibiki si kubera atazumfise urumva ni kubera nubaha iwanje mashaka yuko n'abantu nabo nyene bahuba bahahe agaciro hafise yego kuba ushobora gusohora umuntu hari abavuga yuko muhora mubaraba mu maso kavuga ati uyu muntu ntitumenyereye muri club reka gende alors que mutazi umufuko wiwe ntubona ko nk'umuntu entrepreneur biguhombye ariko pas du tout ivyo onye ahantu hose urabona mugiye bakubwiye urihe nka 10000 wonyene ukavuga ngo Jesse shobora kuriha ukanka kuyara ko abidoga benshi nabo barihishije muri boîte utari mu habitué barakurihisha kandi ni boîte zose zo kwisi sasa wowe iyo uje ukanka kuriha 10000 sivyo ubuje gukora iki ntufise na 10000 kuriha ku muryango donc uraza gukonsoma iki none ko ubuje gutera ubwa ubuje kwiba ahubwo yego uwo twasura abakunzi hari aba Bujahit ko atamuntu numwe murasubiza inyuma atakarenganye sindavyibaza ko kenshi nibaza ko mwama musanga ajya ku muryango ndagerageza kuba ndi hajya kugira ngo ndabe ko ibikazi kose kagenda neza yego ariko niyo umuntu akwituye benshi baridoga ko atacu mufasha oya ndabumviriza abantu benshi cyane gose ndabumviriza nkacambaza avi umusekirite kubera niwe chef wa security yajyanye acambira impamvu ya mwanki mbonye uko bidafashe ndamubwira ni mumureke yinjire naco yego any project zindi ugiye gukora muri kazoza turafise ama evenement menshi two turakora calendrier ya 2020 2020 yose two turagira calendrier ndiko ndaraba kuno twokora concert ya nyuma yo guheza uyu mwaka nko muri December gutyo onye azo ari kintu gishe cyane gose tuvuye muri ete warakoze ama concert menshi wungutse iki mbega nta gahombo wabonyemo nkuko nakubwiye je ndakunda akazi kanje uzorabe naho mbana naho biba bitagenze neza mvuze nshatse kuvuga yuko atamahera menshi yinjiye mbwa barabonye abantu babaje ari benshi kandi baje ari benshi urabona ko bagenda baryohewe nico kinjohera jewe je me nourris de ça kubona umuntu agiye aryohewe kandi ukagira ikintu abantu bakaza ari benshi bose bagataha bagufelicita baryohewe nico kintu nyamukuru kinjohera jewe yego DJ Marno aheruka kugira surprise kuza muri anniversaire yawe atabiguteguje ama video arasirikira ukangutse babona biboneka yuko uriko urakanguka cyane Marno nawe we mufitaniye ibucuti bwa Marno n'umugenzi cyane dukora akazi kamwe nawe nyene turetse kuba ari mu DJ mwarabonye ko ubu nawe nyene asigaye akora imiziki urumva tuko dukora bimwe nagira mvuge ikintu mugabo hari kandi kazi two turakorana ngaho tuzabamenyesha vuba amakuru dukura kuba kwegereye uno munsi amakuru dukura kuba kwegereye aratubwira yuko mwinjiye muri studio ya Amiri Mahono na wewe mwari mugiye mu biki saba maneko bakora Bujahit murakomeye cyane gose tugiye mu kazi yego nasko umvise icyo yashatse kuvuga muzobimenye kwa Amiri hari umuntu ngo ariko aragutelefona nga Amiri wamufitanye deal n'umuzi Amiri nawe nyene n'umugenzi cyane gose turavugana cyane dusanga ibintu byinshi murabona nawe nyene
ariyo terme nkunda gukoresha amaraso avanze nkanje. apart ko amiri ari tuvuga yuko nkuko bivuze amaraso avanze nkuko nawe avanze akazi bisigura ko hari akantu gashasha ugiye gusohora gamana. Ego cyane oya sindabimenya reka tubanze tubace ko turashusha amazi kwanza ubu reka dufate kuri ego tugushimire cyane iyi telefone yawe irikira jena murashobora kwitora mukita ahamagaye ntangorane inde madame wanje ahamagaye ntugire ikibazo. madame mufitanye abana bangahe hajya? Abana 3. ko ariko ara insista mwitabe kugira ngo abakunze tubanze duheze igikorwa uretse kwitaba madame ndamwitaba naje. Reka cyane dushimire abakunzi bose Bujahit watwemere ko igikorwa gishasha cyane nizere yuko utatubesha. Oya cyane concert igiye gukurikira guheza umwaka uzotumirana. Ndacako ndanegosia kwanza. Ari ukuntu ubugira ubivuge ukasubira. Oya none kubera ndiko ndavugana n'abartiste batatu ntituramenya neza hari abusanga iyo tari kushaka batari disponible ugasanga muracyako muranegosia ku vy'amafaranga ibintu nk'ivyo onye. Yego. Ariko hazoza umuririmbyi wo hanze. Ndavyifuza cyane gose. Yego. Akabanga East Africa. Plus loin. Nigeria waratwigeze kutubwira Yemi siwe mugabo ndiko ndanegosia nzobibabwira ntugire ikibazo. Merci beaucoup reka dushimire cyane abakunzi bose ba Bujahit ndababwiye ko ndabakunda cyane Paulin akajambo kamwe ku bakunzi ba Bujahit. Bujahit ndayikunda cyane ndayikurikirana cyane gose. Yego vraiment ka notification zamona kiyanzeho ngaca ndaba video. Abakunzi bose mwumvise ko ndapora turaba nawe utaragira subscribe nyarutse hamacu kugura notification kugira ngo the next video ubo mbere kuyibona yari jewe nyene Mishu Miracle hama behind the camera yari Scoot ndabashimire cyane ndababwiye ko mva so retrouver mu kindi kiganiro je vous aime je vous embrasse ciao ciao ciao.